Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbodesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagaza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ku ngingo yafashwe ndetse n'itangazo ryashizwe ahabona no mugambwe CNDD-FDD mu kwitegurira amatora azo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025. Twibutse ko ari kiringo cy'iminsi 10 cyatanzwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi nyene iteka Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega gusa ukeneye imiradi 2 zo kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Bimwe mu bibazo vyaciye bizamuka utise abanyagihugu babagiye gusubira gutangishwa intererano ku nguvu harimwo n'abatari muri uwo mugambi nk'uko bikunze kugenda. Ngo mu Burundi harakenewe itegeko ritomora neza ingene imigambwiro nk'amafaranga n'urugero rw'amafaranga bitoza badashobora kurenza, ngo mbere hagashirwa ko n'urwego rusuzuma ayo mafaranga nk'uko bimeze mu bihugu bimwe bimwe demokarasi imaze gukomera. Turaza kubageza ko vyo tangazo ryashizwe habona n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Nimugiye kandi muri ano makuru tuza kugaruka n'ubundi ku bindi biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane, aho hari akabazo kuri Leonard Manirakiza. Uyu akaba ari umushikiriza manza kizigenzo Republika be na General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'u Burundi. Ese abantu bari mu busho bw'iperereza bo bigenze gute? Hari inkuru twabahaye mu ndwi iheze yabaza iyo abantu batandatu bivuga yuko bateye amagrenade mu kwezi kwa kane ndetse no kwa gatanu k'uyu mwaka baba bapfungiwe. Abo bantu bafunzwe kuva igipolisi kiberekanye kugenekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Iyo nkuru yatumye abantu bamaze iminsi basohoka mu busho bw'iperereza barungika intaho zabo bamenyesha ko bano bantu bapfungiwe mu iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko kwifungwa ry'abagabo batandatu aribo Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canesius Nsabimana, Hermes Nahimana ndetse na Sikeri Mpawe n'Imana, vyose ntimuze gucikanwa. Aho uri hose rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Kuri ubu rero reka dutangure kuri ya ngingo ya mbere tuza kugaruka ko irabana n'amatora yo mu mwaka uza, aho umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega honyine bipfuza imiliyaridi 2 kugira ngo abazokwiyamamaza bizogende neza. Kuri ubu rero kabipfuza gutanga intererano y'uburyo buzokoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD mu myamamazo yimirije bahawe akaryo ko kubikora. Ivyo bikaba biri mu ibaruwa ridasanzwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yandikiye abagumyabanga n'abakunzi b'uyu mugambwe amenyesha ko CNDD-FDD iriko yatosora imigambi bazoshira imbere mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yimirije. Honorable Reverien Ndikuriyo akaba amenyesha ko uwo mugambwe uhaye akarya bipfuza guterera uwo mugambwe uburyo buzokoreshwa mu myamamazo izobashikana ku nsinzi itagabanije. Izo ntererano zikaba zitegekanywa kuva ku genekerezo kuri uyu munsi wa mbere genekerezo ya 19 Myandagaro gushika ku genekerezo ya 29 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Bamenya ko mu ntara ya Bujumbura yagutse haraye hegeranijwe ikibiriraho intererano ingana n'imiliyaridi zirenga 3, nayo mu ntara nshasha ya Gitega bakaba bafise yangiro ryo kwegeranya ayarenga imiliyaridi 2 z'amarundi. Muti iryo tangazo rigize zite? Ibaruwa ridasanzwe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yandikiye abagumyabanga. Abagumyabanga nshuti z'umugambwe, mbanje kubaramutsa ndabipfuriza amahoro, imigisha n'imihezagiro biva ku Mana. Ndabandikiye rino baruwa ridasanzwe inyuma y'ingendo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bwagize mu makomine yose uko ari 42, aho twabashikiriza ingingo nyamukuru zapfunitswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe.
ntituzohengeshanya kubakeza ku murindi mugeze ko mu iterambere umwete n'ubwira twabonye biratanga umwizero ko imbona kazoza y'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere iriko iraja mu ngiro. Nk'uko rero twabiganiriye hasigaye amezi make ngo igihugu cacu c'u Burundi citunganiriza amatora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine. Ni urubanza ruhambaye umugumyabanga wese ahamagariwe kwitegurira kugira ngo umugambwe wacu CNDD-FDD uze usubire witera iteka mu gutahukana intsinzi itagabanyije. Kuri iyo mvo imigambi izoshirwa imbere iriko iratosorwa neza kugira ngo tuzobandanye urugendo rutagatifu rwo gutsimbataza amahoro, ubumwe, demokarasi n'ubutungane n'iterambere ku barundi bose atawusigaye inyuma. Indongozi mwitoreye ngo zibarongore ziri kuri ico gikorwa kidasanzwe bafatanije n'abahinga batandukanye. Bagumyabanga nshuti z'umugambwe, mu gihe hari abariko baterera umuganda wabo mu gutunganya neza iyo migambi izoshirwa imbere, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bwifuje guha akaryo n'uburenganzira abandi bose bipfuza guterera uburyo buzokoresha mu bikorwa vyo kwiyamamaza mu matora y'iteka azodushikana ku ntsinzi itagabanije nk'uko vyamye hambere hose. Muri iyo ntumbere rero umukunzi wese w'umugambwe CNDD-FDD umwe wese ku rugero rwiwe kandi uko avyishakiye arahawe ikaze kuva ku genekerezo ya 19 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 gushika ku genekerezo ya 29 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 aho hazokwegeranirizwa hamwe interano zizoba zatanzwe n'abagumyabanga n'abakunzi b'umugambwe wacu CNDD-FDD inama y'abanyagihugu. Integuro ry'ico gikorwa kidasanzwe kizotunganywa mu mitumba yose hisunzwe intumbero muzoronswa n'ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara. Ndangije nsubira kubasabira umugisha imihezagiro biva ku Mana nongera ndabipfuriza intsinzi itagabanije mu matora twimirije. Tugiye CNDD-FDD bigiriwe igitega ku genekerezo 18 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Nyeniteka Reverien Nikuriyo niwe yashize umukono kuri iri tangazo yageneye abakunzi b'umugambwe uri ku butegetsi bose. Tubibutse ko kandi mu ntara ya Bujumbura yagutseho ku munsi w'ejo itangazo rikija habona harahegeranijwe ikibiriraho intererano ingana n'imiliyaridi zirenga 3 nayo mu ntara nshasha ya Gitega bakaba bafise ihangiro ryo kwegeranya ayarenga imiliyaridi 2 z'amarundi. Nkuko natanguye ndabivuga umugambwe neye imiliyaridi 3 aho akaba ari mu ntara ya Gitega. Murantunge ni imiliyaridi 2 aho akaba ari mu ntara ya Gitega n'ubundi muri kwa kwitegurira imyamamazo y'amatora zo mu mwaka w'ibihumbi 2025 amatora azoba ari y'abashinga amateka ndetse n'abajenama mu makomine. Givyo rero ibindi birabana n'amatora vyo tukazobigaruka ko ku munsi w'ejo. Ni mu gihe mu yandi makuru akabazo kari kuri Leonard Manirakiza umushikiriza manza kizigenzo wa Republika be na Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'u Burundi. Mu ndwi iheze twabagaje ko inkuru yabaza abantu 6 bapfungiwe iyo abantu 6 bapfungiye kuva igipolisi kiberekanye ku genekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Bigenda gute ngo parike ipfungira abantu mu busho bw'iperereza? Hano hariho ikibazo gikomeye. Mu iperereza hakorerayo aba OPG. Abo nabo bafise urusha rwo gupfunga umuntu bariko baratohoza ko iminsi indwi. Nyuma y'iyo minsi birashobora gusaba ko prokureri abongera iyindi minsi indwi. OPG araheza rero akarungika dosiye kwa prokureri uwo nawe agasambisha kwiwe gukekwaho icaha. Aramutse asanga hariho imvo zotuma aguma apfunzwe prokureri amurungika mu ibohero rizwi. Bano bantu barengukijwe muri parike. Ikitumvikana ingene bari mu minwe ya parike ariko bagapfungirwa mu busho bw'iperereza aho kujanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Aho kubagumiza mu gasho bihonyora uburenganzira bwabo nk'abanyororo. Umwe mu bahora bapfungiwe mu gasho k'iperereza arutse gutanga intahi y'ingene abafunzwe mu iperereza babayeho. Uti ntibagira ivyo baryamako.
barara ku mikeka yaheze canke bakarara hasi ku isima, bapfungura rimwe ku munsi. Abapfungiwe mu iperereza ntibaronka uburenganzira bwo kuramutsa imiryango yabo, kandi abapfungiwe mu iperereza bamana ubwoba ko akanya kariko kose basorwa gasho bakajanwa gukubitwa inkoni canke baranyuruzwa burundu bakaja kwicwa. Leonard Manirakiza na Ildefonse Habarurema ngo bosigura gute ingene abo bantu bari mu busho bw'iperereza. Leonard Manirakiza ni procureur general de la Republique, ba procureur bose bo Burundi bari munsi yiwe, yamira mabi zose nazo nyene ziri munsi yiwe. None asigura gute ingene abantu bari mu minwe ya parike kuva muri Rusama mwaka wa 2024 ariko bakaba bagipfungiwe mu iperereza? No kubera iki atagiye kubapfungira aho asanzwe bapfungira mu mabohero atandukanye y'igihugu ko hose itegeko ribimurekurira? Muri nzero uyu mwaka wa 2024 nkuko twabigarutse ko Procureur General de la Republique Leonard Manirakiza yarafukamye imbere ya za televiziyo mu masengesho yakanguka yemerera Imana n'abarundi kagiye kuba akarorero mu kugwanya akarenganyo. Mbega ivyo yasezanye vyoba vyasigaye harya nyene? General Major Ildefonse Habarurema ni wagaba iperereza ry'u Burundi SNL, none we asigura gute ingene agumana mu busho bwa SNL abanyororo bamaze gushika mu minwe ya parike? Bafise ko ubuhe babasha kandi amategeko aba yamaze kubakura mu minwe ya ba OPG? Leonard Manirakiza na Ildefonse Habarurema abo banabo bagabwa n'amategeko canke nabo nyene barekwiye gukora ivyo bishakiye ubwo banse bakamukoza ico bashatse? SNL yarakoze amatohoza yayo kuri bano bantu iraheza ibaha parike nayo yarabasambishije ishima kuguma ibapfunze ngo nibajane mu bibanza rero isanzwe ipfungiramwo abanyororo. Abo bantu twabagejeje ko akaba ari Vena Buhungu, Emery Butoyi, Godin Ndayikengurukiye, Canisius Nsabimana, Hermes Nahimana ndetse na Square Mpawe n'Imana. Aba bose rero bakaba bagizwe ko ari bo bagize uruhara mu iterwa ry'amagrenade yatewe mu gihugu cyane cyane hakaba hari mu gisagara ca Bujumbura guhera mu kwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka wa 2024. Bamwe bati ubutungane nibuboneke bo niba hari ivyo bagira koko babihanwe bahaniwe n'amategeko, ariko kandi ntibaze bagomezwe mu iperereza nkaho bobo ivya bitarangiye kandi ngo amategeko akurikizwe. Umuntu yagira icaha amaze kuburana imbere ya Sena rikamukubita intahe mu gahanga, ivyo umuntu yagirizwa ntibihindura kandi uburenganzira bwiwe nkuko bitangazwa n'abaharanira agateka kazira muntu. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda tucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenzawe, kandi aho bari hose baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV Imana iba heza.